nongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment nk'uko bisanzwe tubimenyereye. Dunda Entertainment ni Dunda isanzwe ikurikirana urwaruka muri rusangi. Rero kuri uno munsi turababwira kimwe mu nkuru twagiye turaganira muri ino ndwi n'uyundi mugenzi, aho twagiye turavugana no kuvyerekeranye n'urwaruka muri rusange. Rero kubwiwe yagiye arambwira ingene vyari bimeze mu myaka y'imbere yo kuva muri 76, 77, 78, 70 combien kugera muri 84, 88, ingene bobo vyari vyifashe ku vyerekeranye n'urwaruka. Bobo muri vyo batubwiye yuko ico gihe bobo bahejeje amashuri kandi baba ari bakeya, kuko muri rusangi abantu kuva kare hose ntibakunda kwiga cane, ariko kubari bifashe bagashobora kwiga vyarakunda yuko baronka ubuzi bwihuse. Ni nk'akarorero yatubwiye ati ku bantu bari bararose amahirwe yo kwiga kuri ETS Kamenge bari bafise amahirwe yo guca baronka akazi ubwo nyene ico gihe, muri iyo myaka abana batari bwabe benshi ku mashuri. Arongera aravuga no kuvyerekeranye n'abaganga, wize medicine ukiga ivy'ubuganga naho nyene washobora kuronka akazi vyihuse, co kimwe no kwiga ivyo kwigisha nko kuri ENS. Kuri ENS kw'ishure nderabigisha mwarigeze kumva yuko naho nyene bashoka baronka akazi, vyarashika ntibanaheze. Arico gituma mwabonye yuko hariho abantu biga kuri ENS bataheza amashure, ahubwo bageze nko mu wa kabiri canke mu wa gatatu baheza bagaca bagenda ku buzi butandukanye. Ariyo mpamvu rero kuva ico gihe mwarabonye yuko hamaze kwiga abantu benshi. Ico gihe abantu bagiye baraca ku mashure ya ENS bagiye barasubira ku mashure bakayarangiza kugira ngo bagaruke bafise iyindi pete, kuko baheza amashure yabo benshi ntibayaheza kubera akazi kaba kabarindiriye kwigisha muri secondaire. Ariko ibihe kuduga kuva kuri 1990 vyahavuye bibahindukirako, ni ukuvuga abanyeshuri bamaze kuba benshi vyahavuye bigorana kugira ngo bashobore kuba babandanya, mu gihe abari bahejeje ama universite bari benshi cane. Rero ico gihe cose rero murumva yuko ibihe vyagiye birahinduka. Hanyuma kandi nk'uko mwagiye muravyumva, nuko kare kwiga amashuri benshi batabibonamwo inyungu ndende, kandi n'ubu hariho n'ubundi abatabibonamwo inyungu ndende. Ikizobikwereka nuko mu ntara zo ruguru uzosanga hariho abanyeshuri benshi bagiye bahebera mu wa gatatu, mu wa kane, mu w'indwi, bagahebera mu w'umunani, bagahebera mu w'icenda. Hari n'abakobwa bagenda bagahebera mu w'icumi na rimwe badahejeje amashuri, kuko bavuga yuko ari ama école fondamentale. Rero guhindura rero ivyiyumviro twari dukwiye kubihindura, kandi tukabihindurira n'urwaruka bene wacu bari ku mashuri, kugira ngo bashobore kubandanya amashure yabo vyoroshe. Rero ubu turipfuza yuko urwaruka rwohindura ivyiyumviro. Narya ubu muri iki gihe mumaze kuba mubona yuko urwaruka ruheza amashuri rurahari. Ubu rero habaye abaheza master, rero hakaba n'abandi bagiye baheza amadoktora kare, kugira ngo ugire titre ya docteur kuba ari umuntu adasanzwe. Kandi twari tubimenyereye muri medicine, ariko ubu urashobora kwiga journalisme ukaba docteur mu vyo kuvuga amakuru, canke ukiga droit ukaba docteur mu vyo guca imanza, canke docteur ahandi hantu. Ubu amatitre y'aba docteur
yarabaye menshi. Ubu rero muca mwumva yuko uhejeje école fondamentale utegerezwa kuba woca ubandanya kuzogera gushika kuri docteur. Rero kugira ngo umwana ashobore gushika ku rwego rwa docteur, murumva ibice bisaba kugumizako, bica bisaba n'uburyo. Narirya ubu uburyo busabwa ari bwinshi, ibintu vyaraduze. Kare vyaba vyoroshe kuko kare abanyeshuri bagenda baba mu marise atandukanye, abanyeshuri ntabwo amakoleje yari menshi, ariko vyagiye biragabanuka aho abanyeshuri biga bataha. Rero kwiga bataha ntivyaborohera na gatoya. Ubu kwiga utaha usanga muhira no guteka batatetse, rero iyo utariye ntuwiga. Ariko kera mu marise vyaba vyoroshe kuko baguma mu bigo, bakabagaburirira mu bigo, bakagaburirwa na leta, hanyuma bakagenda muhira bagiye mu mavakanse. Kare rero vyaba vyoroshe, uretse n'ubu biragumye kuko kugira ngo ushobore kuba muri lise y'ubu bisabwa yuko bariha amahera menshi cane, nayo kare nta mahera bariha menshi yo kuvuna. nko kugera muri 2013, 2015, 2014, nka jewe nk'akarorero nize muri lise mu ma 2014, 2013. Ico gihe ku gice twariha ibihumbi 10 ku gice muri lise, hanyuma mu gice ca gatatu naho tukariha ibihumbi 7. Biboneka yuko mu mwaka twebwe twariha ibihumbi 27. Ariko ubu bakubwira yuko mu gice nko ku ma école d'excellence ushobora kuriha 150 mu gice. Murumva yuko byaba ari ibintu bigoye kugira ngo umwana akiri hasi, umwana w'umukene iyi saha biragoye kugira ngo ashobore kwiga lise nazo. Lise zitwa z'abikorera ivyabo zozo zigamo abana baciye, abana iwabo bafise amafaranga nayo ubundi ho ntivyokunda. Rero kubw'ivyo murabona yuko kwiga vyabaye nk'idili, kwiga vyabaye idili, aho abana ba kera ubakompaye ukabagereranya n'abana b'ubu bidakunda yuko wovuga ngo barangana na gatoya. Ni ukuvuga ubumenyi bwagiye bumanuka gato ku rwego rwa fondamentale, uretse gusa iyo bize bakarorera hanyuma bakaduga bakiga master, hanyuma inyuma ya master agasohoka ari docteur. Rero docteur wowe aragerageza canke wize master nayo ubundi wize post fondamentale, iyo wize ahantu badatanga ubumenyi neza ushobora no kuvayo utazi igifaransa. Rero musanzwe muzi ko twiga muri systeme y'aba francophone, systeme français. Iyo systeme rero igifaransa murazi ko kitoroshe, urashobora gusohoka post fondamentale utamenye igifaransa. Rero kukimenya bica bisaba rero yuko habaho ibintu vy'amaformation canke ibintu vy'amaclub mu Congereza, bigatuma abantu boshobora gufata ibintu bakabigenza neza. Rero turatumirira abantu kugira ngo bashobore kumva yuko kwiga ari ikintu kidasanzwe, yuko kwiga ari ikintu kiri ku rundi rwego, nayo ubundi ntabwo bizoba bifise akamaro kadasanzwe mu buryo twebwe abantu biga tuzoba tuvuga ngo tuzoba dufise iki. Muzobibonera ku migambi imwe y'ugwaruka, aho usanga ugwaruka ata bintu byinshi ruba ruriko rurakora, ata bintu byinshi ruba rumaze. Rero kugira ikintu tumaze biba ari ibintu by'ingenzi muri rusange. Rero ico twotumirira ugwaruka muri rusange nuko abantu bova hasi bagakora kugira ngo ugwaruka rwabo rwige, rumenye, rugire buri kimwe rushobora gukora. Rero turi ngaha ku bwanyu, impano zanyu turazizi ko abarundi bafise impano nyinshi, gutamba, kuririmba n'ibindi, n'utugenegene tudasanzwe baba badufise, ariko birasabwa yuko umwana abanza kwiga kugira ngo ashobore gushira impano yiwe ahabona. Rero ntimuze mutwirengagize, tuzobahamagara.
rero Dunda Entertainment ni televiziyo aligne, rero mu misi izoza niyatera imbere cane kuko duheruka kuronka uruhusha vuba, tuzoza tubahamagara kandi tuzonagira na televiziyo imeze neza hanyuma bigende neza. Rero mwese rero turabahaye uburenganzira bwo kuza kutubwira ibikorwa vyanyu kugira ngo tubibamamarize, ari ivyo mukora, ari impano bashobora kukumenya bakagukota ukaronka amafaranga, impano ikajana n'amafaranga. Bagenzi banje rero turifuza yuko mumerwa neza, muhezagirwe, Imana ibahezagire. Iyi ni Dunda Entertainment.